Inama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 21 Ruhuhuma irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aho ku rutonde w'ivyo bize hakaba harimwo integuro y'itegeko ry'umukuru w'igihugu risubiramwo itunganywa gushasha igisata c'abibutsamana ku rwego rw'igipolisi. Mu bindi bihweje kandi harimwo n'integuro y'ibwirizwa itunganya gushasha amategeko agenga amashirahamwe ya leta.